Yes bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone ni munsi none inyuma ya kamera hari CK Professional tukaba turi kumwe na GN muri studio ya Buja Hit TV dufite byinshi cyane tuvugana ariko imbere ko tuvugana ndabaramukije cyane nanjye ndabaramukije cyane umeze neza cyane gose ramutse bariko barakurikirana ikiganiro cacu ndabamukije bose bariko barakurikirana ikiganiro welcome muri Buja Hit TV studio yacu ubona gute n'ubwa mbere uhashitse kuva twimukira ngaha mbona ari ibintu byiza cyane urabona ko creativity ndabona yarakunze cyane big up kabisa. Okay, reka tubwire boss big up cyane ibintu ni byiza sana abaza bose barashima urumva numutwe munini cyane GN kaze cyane karibu twari tubakumbuye twerukana kera twerukana kera igihe ni kirekire GN ibintu bishasha woba utuzanye na cyane cyane no munsi muri Buja Hit nibi ibintu bishasha niso sitwe ikintu gishasha cyambere namanzana kubazanira Yesu Kristo kuko ari benshi bataramwakira kandi ari we buzima so nicyo cyambere kindi nacyo nibikorwa nuko nari maze igihe kitari gito ariko navuga ndasura ibikorwa basanzwe bamenyereyemo donc kuririmba inziki but nuko nyene nahora navuga ndiko ndiga ijambo kuko Yesu Kristo tumuhishurirwa uko bwiye uko bwije bisaba yuko ufata umwanya kandi ukarimbura kuko nitupfa kuririmba gusa twarigeze gukorana ikiganiro n'undi musanzwe muririmba bimwe nawe aririmba gospel arimba indirimbo zo kuninahaza Imana aratubwira ngo kenshi mwebwe indirimbo sizo mu compose ahubwo murazihabwa nawe uri mu bahabwa canke wewe uri mu ba compose nkuko yabivuze Bibiliya ivuga neza abarongorwa na mpimira nibo bana b'Imana natwe nicyo tumanavuze ko ntitupfa kuririmba twe nituyiwa umuntu apfa kuririmba nasi ngo umukobwa afite amaguru meza amaso meza ibyo ni ibintu bisanzwe biboneka twe turi oblige yo kuri ibintu inyuma yo kubiririmba ubiyindi siguro irenge y'amajambo waririmbishije no kuvuga biba bisabwa nyene inspiration haba kwindirimba iboneka haba n'inyuma yo kuboneka nicyo gituma tubanza kuronka inspiration cyo tuma ntuvuga yuko ndi mu bantu na cyane cyane ba composer donc fatanya gusa. Okay, wariko uriga nico gituma utaruherutse turekurira ibintu byiza wariko wiga ijambo gute wariko wiga theology canke wari kurigishwa namwe muyera bon sinavuga yuko nako ndiga ijambo donc kuko ijambo rigenda riraba transmis n'umuntu aba yahawe bwa ishuri ku bwa mbere nkuko je ndi muri eglise twa GGC rero turafise umwungere wacu ari Patrick Ngendakumana so hari ishuri gitwa IDS class giro gigisha novuga na cyane cyane iby'urufatiro novuga rw'umukristo no guhishurirwa na cyane mission yacu dufise hano ku isi so hari abantu benshi usanga tumaze igihe kirekire but hariho n'ibindi bintu muri aspect kanaka yo kumenya ubuzima rukristo ubutaramenya ubwo rero nizo nyigisho nari mazemo igiye kugira ibintu bimwe bije ku murongo ntabansanzwe ifite ubumenyi ariko tusanzwe tuzi yuko abantu muririmba gospel muba muri ko muvuga ubutumwa mu ndirimbo kandi ngo twahamagariwe kuvuga Imana kubatayitse kugira ngo nabo bayimenye none umaze igihe kirekire utari kuratanga ubwo butumwa mu ndirimbo nyumva ko akazi k'Imana wagashize ku ruhande naho uri kuriga iby'ijambo ry'Imana exactement no kuvuga yuko ubutumwa twebwe turabutanga ariko ko nta butanga jenyine ko biri bivuga ngo naho mwe mutonkomera amashi n'amabuye yo bikora akazi k'Imana kigera kaba imfubyi kuko kama gafise umuntu areleva muri uwo mwanya utabuhari but birakenewe kose kugaruka kandi kujya bavuze ko ari inspiration ni ikintu uronka hamukagenda kandi ukakiregenera urasubirayo nka burya abantu bagira design arakora design
agafata umwanya wa pause akagenda kandi kwidocumenta kugira abone ibintu biri update natwe rero mu jambo rimwe baragiye kugira update kugira singume ntanga vya bintu byo muri 2019 hari ibindi byo muri 2020. Reka rero Gian atubwira ibyo muri 2020 ko bizoba bimeze kubera uratubwiye ko bizoba bitandukanye. Ego bizoba bimeze gute ibya kwanza 2020 ngigomba ihere yari irimo n'ibisanga byinshi cyane. Reka tuvuge 2021 kuko 2020 isa n'irangi uzotuzanira ibiki bitandukanye cyane itandukaniro na cyane cyane rizoba riri he itandukaniro riri kuri rya jambo nyene tuvuga Yesu ahishurwa mu mice bivanye nuko umuntu agenda aramuhishurirwa so anavuga yuko ubu nk'akarorero nk'ubutumwa bwinshi muzogenda muva uko Imana Genèse 1:26 Imana yaremye umuntu kugira aganze azumva nk'iyo izoba ari teme imwe mu matema azogenda araba developa nuko Imana ubwami bwayo ndishaka ko buba hano hari abantu benshi nk'akarorero benshi abakristo bazi ko ibyo tuko turakora byose ari kugira tuzoje mu ijuru kuja mu ijuru kuri suwe y'Imana nk'akarorero siyo destination yacu finale ko muri Bibiliya yanditswe neza yuko tuzoja tuzomara yo setangusa hama tugaruke kurenya hano ku isi physique imyaka igihumbi n'imyaka ndumva ko igimba ariyo myinshi nkako rero n'agace kamwe no kuvuga ko muri iryo jambo nakubwiye ginge n'uri kurayishurwa kandi yes donc Imana yadushaka he Imana yadushaka ku bwami bwayo nkuko buri mu ijuru bugaragara no ku isi untunge ndakubaze iki kibazo uvuze ko tuzomara imyaka 7 mu ijuru hama tugaruke kuganza imyaka 1000 mu isi none ko bivuga ko tuzomara iyindi myaka 3 mu bicu iyo myaka 3 n'igice biragabuye ni muri iyo myaka 7 niyo myaka ni 3 niyo myaka 7 yose iheze no duca tugaruka ngaha Yesu Kristo amina twebwe abagororotsi tuje gucungura Israel physique dusomye Bible haraho iyo Bible itubwira ko turabagororotsi hari n'ahandi Bibiliya itubwira ko kwisi atamugororotsi ahari wowe ngaho uri he gende mugororotsi umugororotsi GN ivyo biri certificate umugororotsi ntaraguciramwo utari umugororotsi nizobana n'Imana kuko ku Mana ntibagerageza ku Mana swa turabitora cyane bikakunanira swa turonka ijana cyangwa karongo ubusa turonka 89 cyangwa 70 swa turi umugororotsi swa turi umunyabyaha kandi aho nyene umunyabyaha si kubera yakoze ivyaha umunyabyaha ni kubera amaraso amutembamwo ara ya Adamu na Eva aca umunyabyaha inkoko ibundikiye amagi ntuze kwitega ko azakuvamwo imbata kandi ibyiza byose nibibi inkoko ikora nibyo uzosanga muri kajya gaswi nje gituma umuntu babuze umugorozi cyangwa umunyabyaha ni question ya nature turabagorotse kubera iki kubera Yesu ari muri twebwe okay ego bon aho sanu gutahura ariko hari abandi badashaka kugutahura bivanye niki donc baratubwira ngo abamwakiriye bose bahawe gucika ububasha bwo gucika abana b'Imana abamwakiriye bose hariho abantu tuzi bakiriye Kristo bahabwa ububasha bwo gucika abana b'Imana ariko nibaronka imbaraga zo kureka icyaha kandi ngo umunyabyaha donc urashaka kubura umwana w'Imana ukaba uri n'umunyabyaha umwana w'Imana ndagwakarira abantu kugira batahure neza iyo bari umwana hari abantu b'Imana kuvuga abantu bose Imana yaremye muri abantu b'Imana bose harimo abana b'Imana ndaza kubigwa neza mugabo kugira abantu babitahure neza twese turi hano mu gihugu abantu bose turi bavuga abarundi abene gihugu ariko president arafise abana biriwe mu maraso tugiye gupima ADN ni se wacu wese muri donc aradutwara ise barundi but tugiye muri question ya DNA hari abana biwe propre natwe rero abantu bose bari kwisi turabantu b'Imana but muri abantu bose bafise DNA y'Imana abakiriye Yesu Kristo mwana n'ukizo vuga nibo bafise DNA y'ubumana nibo donc bana b'Imana kuri ivyo rero wavuze ati caha umwana w'Imana ashaka umunyabyaha urazi gituma kadabaka rero ubu umwana w'Imana ntashobora kuba umunyabyaha ariko umwana w'Imana arashobora gucumura bon gucumura biravana n'umuntu ababivuze ku Mana kuko twe muri Yesu Kristo byose bavyahariwe ndagwa karorero
hariho gukosha ni nk'ubu ikosa ry'umukozi mu nzu n'ikosa ry'umwana wo mu nzu si cyo kimwe ndabitahura umukozi arashobora gukosha meme faute nk'iy'umwana akarorero umwana arashobora kumena televiziyo mama we ntacyo amwirukana umukozi arashobora kumena televiziyo shobuja akamwirukana n'ibyo cyo gituma umuntu donc anarekuriwe gusaba ikigongo Imana ni umwana w'Imana umuntu w'Imana rega nta kimwe nta afere bafite uyu muntu w'Imana n'uwo mwanya wo gusaba ikigongwe nta wafise c'est ça donc nta afere bafite nico tumuvuze kuri icyo kuko abantu benshi bakunze kugira ngo kandi cyo abantu benshi batakira ubutumwa bwiza n'ubuhe ubutumwa bwiza si kubwira umuntu ngo heba ngo itabi ngo n'inzonga ngo tuza kwa Yesu none Yesu yoba amazi kinimba wo biheba Yesu cyumureka hamukabiheba hayo kazoja mu ijuru kwese avuga ati ni genzira kuri n'ubugingo ntawe uzoshika kwa data ntamuca donc udaciye kuri Yesu naho wokora ivyo byiza byose nta namugenda kuko ntubura umwana w'Imana basakarore ni gute umukozi wo mu nzu till naho yokoropa inzu akayikoropa hose akahagira hakera ntashobora kuba umwana washoboye kandi no kuri heritage ntazoronka ariko barashaka kumwadopta yitwaye neza ivyo ramaze kumva umugozi wa madose bon nabyo ndumva ariko ni gake cyane bon urumva aho ni entre parenthèses but urumva yuko heritage y'umwana ni umukozi marge naho ukora ibintu bisa bashaka kuronka email kubera DNA none ko tora twumva abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana bo urumva kandi barakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo urumva babara abana b'Imana kandi bakaba n'abakozi b'Imana donc iyo bavuze abakozi b'Imana kuvuga hariho mu bwami turi mu bwami bw'Imana baziko turi mu bwami bw'Imana ubwami bw'Imana bwo burafise ama fonction nibyo nakubwiye turi mu gihugu twese navyumva ariko hariho ministre kanaka niyo baba bashatse kuvuga bari mu minister bari mu minister w'Imana muri ico gice se kuvuga ngo abayaretse kuba umwana basi ni nk'uko umwana wa president yoba ministre wa santé aguma ari umwana wiwe kandi akongera akaba ministre Okay, ubona mukurikirana ikiganiro cyacu nizere ko benshi muri ko muragenda mubitahura bivanye n'ukuntu turiko turabitahuzwa na GN umusore akiri muto ariko yihebeye Imana akaba ari umwe mu bana b'Imana baba baza ngo dumupandi oya kwihebera abarundi bashahumba donc umuntu yaretse ubuzima bundi bw'abajona cyane imyaka yawe iyo myaka yawe dusanzwe tumenyereye abajone benshi biyo myaka yawe na urabizi nabantu bakunda ikirori nk'ubuze uri nariko sakazi mbaka ndawukoke wandi arishwaga bavuga byinshi je ndibuka nkikizwa abantu mu Kristante numvuga butumwe hari umuntu akubwira ati ujya yaraherewe niyo mpamvu yakijijwe ubundi ukumva rero donc uhuye n'umujene yakijijwe yatahuye ijambo ni ibintu biryoshe urumva ni ibintu biryoshe cyane niwo bari korabaho mu bundi Bibiliya ivuganiza niwo bari korabaho ubundi abapfuye kawaida yes reka dusubire kandi ku muziki wawe indirimbo watubwiye ko ushaka kudusohorera vuba izoba ifise message watubwiye yuko umuntu yaremewe kuganza cyane gishasha icaremwe gishasha none GN na cyane aba bajene bakiri mwisi wobahanura iki aba bajene ubona muri iyi minsi bashushe na cyane bivanye n'ukuntu isi iri kwiragenda izunguruka tusa n'abageze ku musozi kandi Yesu vuba cyane aragaruka kiza cyane urabivuga neza wobahanura ikintu nobanura nuko Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kwa data tamuciko inzira ni ikintu ubutumwa bwiza n'ubu Yesu yarapfuye arazuka azize icyaha abantu bara bibaza ngo Imana yaratubabariye ibyaha oya Imana ibyaha byacu yarabihanye yabihaniye muri Yesu umva ikiguzi cy'ivyaha byacu cyaguye kuri Yesu no kuvuga yuko kugira ushobore kuba umwana w'Imana ku munsi umwe Imana niyaza cyangwa urinze upfa muri physique kugira ushobore kuba wo ugira certificate yo kubonana n'Imana donc yo kuja mu ijuru nuko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ivyo navyo nivyo bigushoboza bikagutuma ushobora guheba ivyo bintu byose hari akarura abantu kurumva ngo wewe ngo kubera iki ngo utagira ibi nibi
sikindi si kubera abavyeyi baguhanuye cyane canke prison zabaye nyinshi oya ni kubera umuntu yaremye umuntu n'Imana ni wa maîtrise ubutatu bw'umuntu umuntu ni imhemu ifise umushaha iba mu mubiri iyo utarabitahura nushaka kumenya gituma umuntu inzoga atanguramwe agacupa kamwe bigahera nyene yaracanganikiwe hamwe bikubabaza kuko ntafise ububasha bwo kubiryihebesha n'umuganga arashaka kukubuzita kaguma arimwa kuko ntafise ubushobozi bwo gushobora kurihagarika paka Imana yaremye umushayi karima n'impemu n'umubiri nishobora kuzana capacity yo kubiguhebesha kubwira rero rero ubitsinde no kugira gute ufata ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hama ivyo bindi byose ijambo ry'Imana rigenda riragu kuko hari ikintu abantu badatahura hari ukugororoka hakabaho n'ivyamwa byo kugororoka nico gituma urubona ngo urya muntu ngo arakijije ariko ngo yakoze iki n'iki hari ukugororoka iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami w'ubukiza w'ubugingo bwawe imhemu yiwawe niyo ibasha DNA yawe iri mu mhemu kuko imhemu niyo itigera ihera uyu mubiri urahera kandi n'Imana ni mhemu sesa nico gituma iza mu mhemu yawe Imana irikira kuraba gukibona uri umugororotsi batere ivyama byo kugororoka bivana na wewe na contact hamwe n'ijambo ry'Imana uko ijambo ry'Imana riza muri wewe ukagiyaturako niko rihindura donc umushaha wawe kuko ingora nibera mu mushaha nibera mu mhemu so kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nibwo bushobozi nibwo buzima kuko Yesu ni wo buzima bwacu donc sikete batuko turabaho ni Kristo bari ko arabaho muri twebwe kugira rero wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe si birebire cyane gose cyituma abantu bashaka kuzoba surprise bageze mu ijuru kazo barakantu kari kubatwara 10 minutes ubuzima bwabo bwose ariko birengagije wizeresha umutima ukaronka kugororoka ukaturisha kano ka ukaronka agakiza wizera yuko Yesu Kristo yapfuye arazuka hanyuma ukaturisha kana kwa Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ubwo nyene ucuba icari mu gishashwa umwana w'Imana akantu kangana uko hanyuma ukaca wirasira yuko ko mu buvutso bwa kabiri uburi umwana akenera amata amasereraki amaki amaberere ibintu byoroshe uca wirasira yuko uri implante ahantu ijambo rizariragarurira wa mushaha wawe kuko impemu yawe ntangwana bifise umushaha wawe rero kugira utangure kugaragaza ivyamwa byo kugororoka dusanzwe tuzi mu madini atandukanye hariho itandukaniro hagati y'agakiza n'idini ariko abantu benshi birabananira gutandukanya hari amadini usanga atemera gusuka hari amadini usanga atemera kwambara ipantaro hari amadini usanga avuga yuko utambara igitambara uba udakijijwe wewe ibintu by'ipantaro ku mukobwa canke gusuka canke iki wowe bivuga kwiki ivyo nka wewe hari ahantu nk'ubu ugiye wambaye guca n'isheneti ugiye utoshobora kubabwira ko ukijijwe ngo babyiye ndariza rero ubasha kugira ngo wewe urakijijwe ngo wambaye ngo isaha kubera ko utuntu umengo n'utujyama ikibatera ingorane but still hari ikintu abantu bakiye gutahura nuko nkemuyera niko kazi kiwe kuko hari abantu n'ubu bataramenya icyaha icyo ari cyo icyaha n'ubusha intumbero wishe intumbero gute Musa Imana yamubwiye ati bwira iryo buye rive mu amazi Musa cyajya ko arakubita kabiri aba arakoze icyaha Imana yamubwiye kubitera imwe aca kubita kabiri tisa ndababajije ati eske Musa icyo kintu yakoze cyane cyanditswe mu mabwirizo ya 10 Imana yamuhaye oya kandi ivyaha sibijya byanditse gusa akena amatitre makuru cyo tumanagira umuntu umwe yihenda ngo arashaka kuzonezereza Imana ngo akwiziza Imana byose ishaka kuko ivya biri ubwoko amamiliyaridi washaka kwimvira gusa mu kwimvira harimo ivya bidahera udafise Kristo nta namwe hoja ico ni kimwe ku bantu rero bavuga ngo donc kwambara abakobwa sinzi ipantaro niko ndi navuga ipantaro amakanzu ara nigeze kubaza tuvuga ati dukurikira Kristo muzanye iby'inyambaro Kristo Yesu Kristo yaje mu mubiri bwa mbere w'umuyuda umujuife umubiri kuko esprit yari Kristo ama Yesu umuyuda yaje yambara ikanzu nema sandal none ubo bapasteri cyangwa uwundi bari ko aravuga esprit yambara ikanzu yambara ipantaro sesa kenshi yambara ipantaro gica Yesu yambara ipantaro donc abahungu ntibambara ipantaro deje cyo bacabaye iki ukuvuga yuko mwemwe yera nk'akarorero arashaka kumbuza jewe arashaka kuba nabifisa Madrid amamwe mu yera akayambutsa kandi atangorane naho sengera atangorane kubera iki kwa mwe mu yera direct umuntu bivanye na mission afise hano ku isi
kuko uramutse JGN hari abantu ushaka kubwira ubutumwa pasiteri wanjye kumbura badashaka kumwemerera yuko ababwira ikintu na kimwe ukuvuga Imana ibizi kuko ntagire umuntu umwe yibaza ko Imana yaremye ikintu nk'uku ngo twaremye donc dufate twaremye micro donc umuntu yakuze micro ko micro yayiremye kugira igende kuvoma amazi oya yaremye micro kugira iziravugira ko abantu n'Imana rero idepose umuntu marque depose pa we muri kajya karere muri umujuru we nagushize hajya kugira ngo influence uzane ukabi bwanje muri rya domaine byo bituma rero paraporo n'ivyo inyambaro n'ibindi byose ifo kumvira icyo jamwe mugera hanyuma akaba ari wakudirectinga ingene bigenda ariko kube je mvuze ngo bambara uko twambara twese na Kristo twambara ikanzu twese n'udusandari Yes, madam kurikirana ikiganiro cacu GN na cyane kubijanye na gospel amaradio menshi ntazivuza nuko bavuza izindi ndirimbo impamvu yo bari impamvu nuko ku isi yaramaze shetani kuko imbere Adamu yafashe ububasha yarafise abwa shetani riracayitabisa amalwa yiwe yatabishije amalwa yiwe ubu nicyo tunabwira ati Imana ibashaka ko ubwami bwayo buza no kwisi tuburestora nicyo gituma habarimo fight abantu benshi ariko yumviza indirimbo ya Jean duhare tunywe bia after bia abayumva ari alez yumvise Yesu Kristo yaragufiriye ngumwakire silaki biri bored namege tuma biri bored that's tuma biri bored bifana na spirit muri nkaje umbaje ati nahaya ntakugwera gusokera muri eglise mvuye muri eglise manuko mengo nafunguye nanyoye nyene naborewe nyene bitahura but undi navuye muri boîte abayumva the same but n'ikindi kintu ngirasurinye ku bantu mbaze baramelange ahantu hose agira umwami waho ino si umwe yerekana amavalere bivanye n'ubwami Imana ikizasha amavalere yayo muri twebwe shetani agacisha amavalere yacu muri twebwe cyo gituma hajya ku radio ariko avuga genre ukobwa amaguru yawe twese turabizi amaguru y'abakobwa cyangwa n'ibintu atarevelation bikeneye like biraboneka bireraho nyine bon tane rero afise impression kwerekana cyangwa kubwira abantu uko ibintu byose bigenda kuri ibintu biboneka ariko bibiri batubwira neza ibintu byose biboneka byashizweho n'ibintu bitaboneka l'invisible nishira ko ibintu biri visible cyo abantu benshi bahora bagiye narosuma musuku kumbe n'ibintu bizoshika muri 10 cyangwa 5 atabikoreye ni hishugwa we yaronse ariko kubera atabitahura natahura sesa nk'abantu ntibaza karero ko hari umuntu ari ngambu ndi atarigera ava mu ariko amaze kuja mu Bushinwa muri Japan kuko umuntu agizwe na 3 dimension impemu umushaha umubiri wawe urajyama mu ijoro kaburi mu Bushinwa ukagaruka so hajya ku radio ntibazibuza kubera bo ucusanga aba presenter cyangwa ababa babwira ko bumviriza benshi kuko shetani abashizeho renye yiwe donc yamayeri yiwe kumvisha ko ibintu atakamaro bifise nibyo bifise akamaro niko shetani akora hanyuma bifise akamaro acha byerekana ko mengo biri bored nicyo gituma batazivuza but soon bagiye kuzivuza ko azogera igihe nyine atakundi Okay, dora tumva indirimbo zo kunina Hazimana na cyane kugatanga ziri mu mudiho utambika na cyane nko ufise style ya nyene yizizo mu maboîte nahehe ugiye nk'ahantu mu rubanza ukumva bayivugije abantu bakacavuga ati iyo ndirimbo narayumvise muri boîte wibaza ko indirimbo nk'iyo kuvuzwa muri boîte buba ari ubutumwa kwera abantu barabwumva canke muri boîte nyine abantu biyumvira gusa exactement ariko abantu badatahura nabo amatwe nk'ijya muziki yacu turirimba ni muri boîte nyine ariko kuvuzwa kuko ubushetani muri karugayi no mu robel kuko Yesu Adamu nakubwiye ko bwa mbere yatanze ubwami wa shetani Yesu aje yaramwatse ifunguro ariko bizimwaka no kuvuga ubu n'umurobera ariruka icyo akoresha gusa na mayeri so kujya hari ikintu abantu badatahura kujya tujya muri church ikirere kiba kiganjajya n'impemu yera n'Imana tuba tuko turanda kwite ku Mana uri muri boîte uri kuranda kwite ni wibeshe ngo uri kuranda kwite wewe wenyene never twese hano ku isi swa turanda kwite Imana cyangwa shetani so iyo rero bari hariya nukuvuga iyo turi yarinze icamo kumva indirimbo nk'ubu ya Jendi kiravuga ni byiza cyane rwose icuri ryana kuko mwemwe yarashaka kuronga gato yigirisa kugira umuntu ashoboye kumva kuko ijambo ry'Imana ryo ryashizeko ibintu byose Jean 1:1 mbere na mbere ijambo ryariho jambo yahoranye n'Imana jambo yari Imana kuvuga arashobora mwemwe arashaka gukora kuri iryo jambo ku bushobozi rifise rigakora ku muntu kuko no mama kijya kibanza naho
shetani aba ariko arahabwa kirite n'umuroberi. Ikindi kintu mura niyumvira ko jewe nkanje haranditse ngo Yesu ngo amanitse kuzimu ngo aragwana ngo baragwana aramwambura imfunguzo. Jewe iyo nicaye niyumvira ubukuru bw'Imana, niyumvira imbaraga ziri muri Kristo, numva umengo ntibagwanya ahubwo shetani yashobora kuba yaramubonye amakatsi takiruka. Bivuga kuri bon exactement parce que shetani ntagwana no bamarayika ifuko abantu babitahura. Abamarayika barafise amafonction. Mikayeli n'umutagwana na mujeshi. Gabriel atanga amabaru, atanga message. So shetani nigiye yaza kubaza Yesu mu bugaragara yariko arondengene mu besha mu kugerageza. Itaho ntiharimo question yo kumwica eri question yo kumubesha kugira ihenze gato kujya kwa Adamu ngo ukiriye ngo ucusa n'Imana. Uki Adamu yasa n'Imana. Donc yashaka no kubesha Yesu ati wewe wo senga gusa nyene kimya ticyanke wohindura rijyabuye. Abantu ntibazi gituma Yesu rijyabuye atarindira umukati yarashonge n'inzu, ariko kuko ijambo ryari rivuye kuri yinde. Ijambo rivuye ku muntu mubi ni ribi naho ryo barisa neza. Nico gituma muri kajya kanya nta kundi na kumwe yari gushobora kugira. Okay. Dusa n'abariko barasozera ikiganiro, numvise byinshi, nizere ko nabariko barakurikirana ikiganiro bariko baragenda batahura byinshi, na cyane kuri bamwe usanga batarakira umwami Yesu, kandi muco muboneraho n'akanya ko kumwakira kubera murabyumva hari ibintu biba ari ngombwa. Nibwo buzima bwose. Rege ubu ni kubera sinzi ko basoma Bibiliya hazovuga igihe ishengero rizoduzwa. Uwo munsi ntabyo majambo. Numvise abantu miliyari 10 bavuye ku isi mu musegondo hazotegeza kuba kabane. Ariko ngo hari abazicunguza amaraso yabo. Exactement ko abazobanse kwemera Kristo, donc banse mu neza bazoza basanga bamwemeye mu nabi. Yes, none kuri izo ndirimbo ushaka kutuzanira, ufise abande bo bara teguye ko mwogirana nka collabo, uzokora wenyine bizogenda gute? Uzotuzanira amaudio gusa cyangwa uzotuzanira amaudio n'amavideo? Bon, oyaye ndiko ndategura kuzana n'amavideo nico tumari ziri ready. Ndiko ndategura zibiri kwera umwaka ugiruhere ko zibiri zorangiza umwaka, donc imwe bwa mbere indi kakiza mu December ndibaza. Hanyuma imwe azoba ari je nyene, hanyuma iyindi nzoba ndi kumwe nabo turi kumwe, donc navuze ndi muri GG Traffic Department y'umuziki yitwa GG Sound. So aramaririmbyi bamwe baje barimo ubwo turirimbana yo Full Life, Kelosi, no Haske, abandi bazatuzoshobora gukorana muri yo yindi ndirimbo zisonzere yawe. Nta ndirimbo ya Noel mwami ko muradutegurira yo ya Noel? Bon, ko ataregereza cyane sino gira icyo ndayivuze ko, ariko wari byumvira bifiseko. Bon, sinayibagire ucibinyibutsa akinyibutsa ko atwe Noel novuga ko ari mishe kwa Yesu nyene ari. Bakera uko twadofata Noel nk'umusi mukuru, it's like ngene. Bon twe ani muganije. Okay. Ikintu waba wifuje ko ndakubaza nkaba ntakikubajije cyo bari gite? Bon, vugishije ukuri vraiment ntacyo utambagije kuko cyane ngo twayibuze n'ubutumwa bwiza foko abantu bakira Yesu Kristo umwami no kwiza ubwo bwawe nico Imana yaduhamagara ati mugende mu buhindure yabiye kuba biye don uvuga yuko ico urinze ukimbaza nawe mission ibiri dan kuko abantu naho wari ubwa mbere yumvise amakuru ya Yesu foko yumva. Okay. Obo ndagushimiye cyane ko wageze muri studio ya Buja Hit, ndagushimiye ku kiyago cabaye n'ikindi gihe twagukenera nuzureke gushika kandi nizere ko vuba cyane ibikorwa bimaze kuja ku mugaragaro uzongera ukaduha umwanya tukagira ico tubivuze cyane gose. Nzoza uko nakubwiye n'ubutumwa bwiza Yesu Kristo ntagwara ko yatagwara nanjye singwara, urumva ubwo n'ubutumwa besha batarumva. Yesu Kristo badacumura nanjye sincumura, Yesu Kristo ko atananingwa nanjye sinanigwa. No, ni kind of okay.
Okay, nkuko mwabyumvise turabami ntitugwara gusa birashika umubiri ukiyumva nabi ariko kuba twebwe turi impwemu nigwara ariko umubiri bishobora gushika nyine tudrip ariko twe ntitugwara bro. Yes, ndabashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu, nizere ko cabaryoheye. Nari kumwe na GN muri studio ya Buja Hit, ni Nancy Amanda kuri microphone. Inyuma ya kamera hari CK Professional. We love you so much. Ciao bye. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Yeah.